Kigali mu Rwanda urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be bareganwa rwakomeje atari mu rukiko ariko ubushinjacyaha bwakomeje kumurega ibyaha akurikiranyweho. Asumta Kaboyi arakurikirana urubanza ruburanishirizwa mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga i Kigali. Asumta wiriweho. Mwiriwe neza Venuste. Ni bihe birego ubushinjacyaha bwareze Paul Rusesabagina? Uyu munsi Paul Rusesabagina yarezwe navuga ibirego bitatu. Hari ikirego cya mbere ubushinjacyaha bwavuze bwo gutwikira abantu ndetse no gutwika imodoka na moto byabereye mu karere ka Nyaruguru, Rusizi ndetse na Nyamagabe. Ubushinjacyaha bwerekana amafoto y'imodoka yatwitswe, bwerekana ndetse n'inzu yatwitswe. Hanyuma ku kindi cyaha cya kabiri umunsi bamushinje icyaha cy'ubwinjiracyaha y'ubwicanyi gakozwe rero n'umutwe wa MRCD FRN. Bagaragaza ko ari abantu 20 barashwe kubw'amahirwe ntibapfa, ariko bakavuga ko hari abandi bantu bapfuye muri ibi bitero byagabwe na FRN na MRCD FRN. Icya gatatu barimo kumushinja muri iki gitondo ni icyaha cyo gukubita no gukomeretsa, nabyo byabereye Kitabi mu Nyamagabe, Nyabimata, Nyaruguru na Rusizi. Ibyo byaha rero ubushinjacyaha bukavuga ko byose impamvu bikurikiranaho Rusesabagina ari uko ari we wari uyoboye uyu mutwe wa MRCD FRN, akaba ari nawe watangaga amafaranga. Bati nubwo atagaragaye muri ibi bikorwa byo gutwika, nubwo atagaragaye mu bikorwa byo kurasa abaturage, ariko niwe wari uyoboye izo ngabo zakoraga ibyo bikorwa byose. Ibyo ni byerekeye Paul Rusesabagina, ariko se abandi bareganwa bo bakurikiranyweho ibihe byaha? Urakoze. Navuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu amasaha menshi yahariwe na Rusesabagina bamushinja, ariko hari bagenzi be nabo bakomeje kuburana, barimo kuregwa kujya mu iyi mitwe nyine y'iterabwoba. Nicyo kintu kirimo gukurikira ubu, nubwo urukiko rufasha akanya gato kugira ngo babe bagiye mu kiruhuko, ariko baragaruka bakomereza kuri ibyo byaha by'aba abantu bagiye binjira muri iyi mitwe ya FDLR ya FRN. Iyo mitwe y'iterabwoba niko ubushinjacyaha buyita. Asumta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, ndagushimiye cyane. Urakoze cyane Venuste. Mu Burundi kuri uyu wa gatatu polisi y'umurwa mukuru w'ubukungu Bujumbura yahagaritse ishyirahamwe Favorite Partner Company rikora umurimo wo guhuza abasore n'inkumi bashaka gushinga urugo. Abagabo babiri bayobora iryo shyirahamwe batawe muri yombi. Polisi isobanura ko icyo gikorwa kinyuranije n'imigenzo n'umuco by'u Burundi, ko kigamije gusenya ingo no gushishikariza abantu gukora umurimo w'uburaya. Iyo nkuru turayikurikira turayibagezaho mu makuru yacu ataha. Tukiri mu Burundi kandi ishyirahamwe ry'umusamariya w'imbabazi ribifashijwemo n'abaganga bo mu Butaliyani ryatangije kuri uyu wa kabiri gahunda yo kuvura no gupima abantu bagendana indwara y'umutima batishoboye n'abandi babyifuza mu ntara z'amajyepfo n'umurwa mukuru Burundi Bujumbura, bavurwa ku buntu. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza. Ishyirahamwe ry'umusamariya w'imbabazi rifasha abantu bagwaye indwara y'umutima na cyane cyane bafite amikoro make baba bakeneye ubuhinga butaraboneka mu buvuzi bw'i Burundi. Ubu burimo na cyane cyane gukorwa no gushirwamo icuma cunganira umutima gutera. Alexis Gutora twajyo shirahamwe arasigura uko bamenya bakeneye gufashwa. Twebwe dukora n'abaganga b'abahinga bo bari muri consultation bisanzwe za misi yose, barabona ati uyu mugwayi ntashobora gukirira ngaha, bagaheza bagaca bamuturungikira abo n'abaganga b'abahinga dukorana nibo baca babikora. Ariko n'abandi baganga cyane cyane bari mu ntara za ruguru babonye umugwayi biketse kubwo bugwaye, bashobora nabone kuduhamagara muri Bon Samarité bagaca dushira na contact n'uwo mugwayi, hama natwe tukamufasha gushikira abaganga b'abahinga babonye bikeneye ko avurirwa hanze, bagaheza rero gaca bamugirira ibikenewe, ibipimo byose bikenewe, raporo medicale, natwe tugahita tukavyegeranya byose tukabirungika i Buraya. Tukora n'ibihugu bitandukanye, bamwe bose bafise ivyo bafata, bamwemereye umugwayi duca tumuhamagara tuti ingo bakwemereye kuja mu gihugu kinaka, hakenewe nibi. Abagwayi barenga 300 nibo mu myaka 9 bamaze kuvuzwa. Kuva dutangura mu 2012 tumaze kurungika hanze abagera ku 312. Kwisa tuvugana dufise abana 4 bari mu Bufaransa, tukagira na 3 bari muri Sudan, bo barakuzo 3.
Khartoum abamaze kwitaba Imana bari hanze bagera ku ndwi urumva yuko abandi bose byagenze neza abo twatanguye kuvura mu 2012 barakuze bari ku mashure ku ma universite imbere yaho ndafise nabo nkurikirana bavuye mu 2006 barubatse izabo bafite abana ni ukuvuga amaze imyaka irenga 14 bavuye mu bavuwe harimo Marie Rosine Nyandwi yabagiwe umutima muri Sudani yemeza ko atabagiharurwa mu bazima yatabona umusamariya w'imbabazi mu 2019 je ndashima cyane nyene amagara yanje yifashe ubu kuko imbere yuko ngenda muri operation nari meze nabi cyane meze neza nta buryo bw'amafaranga badusaba kwere n'abagira neza byose baraduha naho amakonsultation tugira byose ni kubuwa ndashima cyane rwose kuko nk'iyo yo operation itaza kuba simba nkiriho kwere n'abagira neza by'ukuri operation yonyene ingene izimvye kandi idashoboka mu bihugu byinshi bakafasha umuntu gushika inyuma ya operation bakamuha iyo imiti dufata irazinze cyane ntinaboneka cyane ariko bo barayiduha ku buntu. Anisenda Rubonye nawe yatanguye gufashwa n'umusamariya w'imbabazi kuva mu mpera z'2015 mu bijanye no kwivuza no kubaho byose abaganga bo hiyo nibo bamenya abagwayi hanyuma hageze ko abantu basubira mu gihugu bivanye no babona amagara yabo abameze bagasubira mu gihugu abo baganga bagaca baza baraza ku mwaka iyo atabibazo byabayeho murabona nk'ibibazo bya covid canke igihe bariho umutekano muke mu gihugu ubundi ku mwaka bama baza kugira suivi ndetse bagaca bapimana bashasha. Muganga Constantin Nyamuzangura twari urwego rw'abahinga b'abaganga bavura indwara y'umutima mu Burundi avuga kwihangiro nyamukuru ari kugeraho abagira neza bigisha abaganga b'abarundi kugira ngo abagwayi ntibarinde kuja bajabuka hanze y'igihugu. Nk'akarorero abo bantu 100 amafaranga byoba byaratwaye kugira ngo bashobore kubagwa arashika ibihumbi 500 by'amadolari murumva ko ari nk'imiliyardi n'igice by'amarundi no kubitwa ko baba bafite amahera nibaza yuko operation irenza ibihumbi 5 by'amadolari bitarekuriwe ku bantu bose cambere na mbere n'ubuzima kuko abo bantu bose iyo batabagwa bose baba barapfuye iyo umutima utakora nta gishobora gukora hanyuma ikindi naco nuko hariho benshi barindiriye nibo kwakira abantu bose bafasha mu bihugu bishika 200 muri Afrika ahantu hatari uburyo bukwiriye bwo kubaga umutima kuvuga yuko abantu zobandanye dukorana no mu misiza bakazona dufasha nkumbure no kudufasha mu bijanye no kwigisha abaganga bo mu Burundi kugira ngo baze bagere igihe nabo nyene bashobore kubikorera ngaha nyene. Umukenyezi Nyandwi yabazwe umutima asaba leta kwiga ukuntu yoha ikigo abagira neza bakoreramo mu Burundi kugira ngo abandi benshi babone amahirwe yagize. Bishobotse nka leta y'u Burundi yoborohereza cyane bishobotse bakabaha aho bakorera mu Burundi kugira ngo bashobore gufasha benshi bashoboka kuko indwara y'umutima irahari ni benshi cyane bayigwaye. Mu Burundi hari abahinga bize ibijanye no kuvura umutima bagera ku 15 bonyene babiri bakaba bakorera mu ntara zo hagati mu gihugu mu gihe 13 bari ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku miliyoni zirenga 11 n'igice gato z'abarundi. Ukwipimisha sivya bose kuko ubu bitaro bibiri gushika ubu nivyo ifise ivyuma bihanitse vyo gusuzuma abarwayi bita scanner. Kwipimisha rimwe bikaba biri ku kiguzi kiri hagati y'ibihumbi 100 n'amajana 250 ku nshuro imwe. Nta bitigiri muri ico gihugu bihari vyerekana uko abantu bahitanwa n'umutima ku mwaka bangana hamwe n'abawugwaye. Buri mwaka abantu baba miliyoni 18 barahitanwa n'indwara y'umutima ku isi. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *120 2 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abana b'impunzi bagera kuri miliyoni imwe kimwe nabo mu miryango y'abanyagihugu bituranye n'inkambi z'impunzi muri Uganda bagiye gukingirwa indwara zisanzwe babifashijwemo na leta y'Ubuyapani kubera ingaruka z'icyorezo cya COVID-19. Inkuru irambuye Ignatius Bahizi muri Uganda. Kuva icyorezo cya COVID-19 cyatangiriye, inkunga yagenewaga impunzi zo muri Uganda n'ibihugu by'amahanga ikiye mu mashami y'umuryango w'abibumbye atandukanye yaragabanutse cyane kubera ingaruka ku mitungo y'ibyo bihugu zatewe n'icyorezo, ukurikije umuryango wita ku mpunzi HCR. Nyamara mu gice gisigaye cy'uyu mwaka ibintu bisa nk'ibigiye guhinduka kubera inkunga ingana n'imiliyoni zisaga 9 z'amadolari y'amanyamerika leta y'Ubuyapani yageneye imishinga itandukanye yo gufasha impunzi ziri mu gihugu cya Uganda. Umukuru w'ishami rya ONU ryita ku bana bato UNICEF muri Uganda, Dr. Muniri Safridin, avuga ko ibikorwa byita ku buzima bw'abana bato bimwe byari byarahagaraye ubu akaba bigiye gusubukurwa. Over 1 million children of refugees and host communities in 5 districts. Ati abana b'impunzi basaga miliyoni imwe hamwe n'abo mu miryango y'abanyagihugu ituranye n'izo mpunzi nibo bagiye gufashwa n'inkunga mu turere 5 tw'igihugu ducumbikiye impunzi. Muri abo ni ibihumbi 100 by'abana b'impunzi bazakingirwa indwara zisanzwe. Iyi nkunga kandi nanone izadufasha kongera amazi meza mu nkambi zitandukanye kandi inadufashe kugaburira abana b'impunzi basaga 3,000 bugarijwe n'ikibazo cy'uburwayi buterwa n'imirire mibi. Mu nama n'abanyamakuru mu mujyi wa Kampala uno munsi, ambasaderi w'Ubuyapani muri Uganda Hidemoto Fukuzawa yasobanuye ko iyi nkunga ishatse kugabanya ingaruka mbi zagejejwe ku mpunzi n'icyorezo cya COVID-19 kandi akaba ari inkunga igiye gusaranganywa mu bice byose bireba ubuzima bw'impunzi ndetse n'imiryango y'abanyagihugu bakiriye izo mpunzi. Japan recognizes that the humanitarian situation. Ati Ubuyapani bwabonye ko ibikorwa by'ubutabazi mu nkambi z'impunzi byadindiye cyane cyane bitewe n'icyorezo cya COVID-19. No kubera iyo mpamvu iyi nkunga dutanze muri uyu mwaka dushaka ko bayikoresha kwibanda ku bikorwa bishobora kugabanya ingaruka mbi zatewe n'icyo cyorezo ku batishoboye cyane cyane abana bato b'impunzi, abategarugori, impunzi muri rusange hamwe n'imiryango y'abanyagihugu bakiriye izo mpunzi. Members, women and children in Uganda. Intumwa z'amashami ya ONU zose mu gihugu zitabiriye inama ntizahwemye kugaragaza ko ibikorwa byabo byari byarahagaraye, akaba bimwe mu bintu nyamukuru inkunga igiye gushorwamo cyane ari mu biribwa bihabwa impunzi, kongera imiti mu mavuriro y'impunzi, kongera ingufu mu bikorwa by'iterambere impunzi zari zisanzwe zikorera ubwazo, hamwe no kongera gukwirakwiza amazi meza mu makamba atandukanye mu burere bw'igihugu 5 izi mpunzi zitujwemo ukurikije icyegeranyo cya HCR. Uganda ubu nicyo gihugu gicumbikiye umubare munini w'impunzi kuruta ibindi bihugu byose ku mugabane wa Afurika kandi kaza mu mwanya wa 3 ku isi hose ukurikije HCR. Izi mpunzi zituruka mu bihugu bitandukanye byo mu karere k'ibiyaga bigari ariko akaba ziganjemo izisaga ku miliyoni zo mu gihugu cya Sudani y'Epfo, undi mubare munini akaba ari uw'impunzi zituruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri wa Uganda ushinzwe impunzi mu gihugu Hilary Onek yavuze ko abaturage ba Uganda aribo babanza kwakira impunzi mbere y'uko leta n'imiryango ishinzwe kuzitabara izigeraho, akaba rero iyo miryango yemera kubana nazo no gusangira nazo bike zifite ikwiye kunguka kuri iyo nkunga amahanga atanga. Onek yasubiye ku mibare y'impunzi ikomeje kuzamuka. As of March 2020, Uganda refugee population is at 1,470,000. Ati kugera ku itariki 8 z'ukwezi gushise twari tugejeje umubare w'impunzi ungana n'imiliyoni 1,470,859. Umubare w'impunzi ukomeje kuzamuka nubwo twahagaritse kwakira izindi mpunzi kubera icyorezo cya COVID-19 cyatumye dufunga imipaka, ariko umubare w'impunzi ukomeza kwiyongera kubera ko zibyara abana buri munsi. Abana bavuka rero akaba bongera ku mubare wabo. Nubwo hari bake baherutse gusubira mu bihugu byabo nk'izasubiye mu gihugu cy'u Burundi, ntacyo byahinduye ku mibare yasigaye. Definitely that has not yet improved on the reduction on the number of the refugees.
Mu bihe bishize impunzi mu nkambi zitandukanye muri Uganda zagiye zitubwira ko zari zimerewe nabi kubera ikibazo cy'inzara kuko inkunga y'ibiribwa yagabanyijwe nyuma y'icyorezo cya corona. Uretse inkunga y'ibiribwa, igihugu cya Uganda naco giha impunzi imirima yo guhinga kugira ngo zeze imyaka yazo kongerera kubyo zihabwa n'imiryango itabara imbabare.